Twegejwe iperereza ry'u Burundi ryagiye mu Rwanda rifata umwe mu bamenyesha makuru batyoza leta y'u Burundi. Amashimeshire kuri leta y'u Burundi ndumve iperereza ryabo ryo barigeze ku rundi rwego rishobora kwinjira mu Rwanda rikazana umuntu. Cyo bintu nibitawezo no Rwanda rucunzwe n'abasiti cyangwa rucunzwe n'abasirikare. Leta y'u Rwanda yacari muri point d'interrogation ati wayi abarundi binjira mu Rwanda nk'abinjiye mu gikoni bakaza bagatora ibintu. Abo banyarwanda bafise ubwenge bwinshi. Urashobora gusanga nabone baramuriye bakamwica ko nakubwiye uri umurundi kenshi mu Rwanda bamba bagufata nk'intera hamwe nkuko nabanda bivuga. Donc bagufata nyene ko abanyarwanda nka leta y'u Rwanda for example ivuze igutabira ikwiketse ko nagatoye ntibarabangura umuhutu ntibarangura umutuzi ntibarangura umutwa ngo rumuki barakumwa pe twogiye muri Amerika vyacimamanda tukabizana tukabihana bikabihanirwa mu twogiye muri za Belgique ba Pacifique tukabazana none la Beniki ku buryo leta y'u Burundi yo Amerika kujyana. Ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko meze neza ahiwanyu mu nkundire ndabaha ikaze mu kiganiro cacu ndabibutsa ko ari kuri yaga nawe TV kugira ngo mukore subscribe bashasha kugira muzoze murabona ibiganiro uko biriko birasohoka kandi bikiri bishasha ndagusabe like ibiganiro tuza gukora cuno munsi canke mu biganiro byose turabona kuri yaga nawe TV kugira ngo tubone ko uri intéressé agakommentaire utubwire ico watahuye canke ico wumvise ico ushaka tugusobanurira ndetse ico washimye n'ico wagaye urabizi neza yuko atamwebwe nta twebwe ndagusabe gupartager ikiganiro kugira ngo gishikire benshi ni na merveille kuri yaga nawe TV turagaruka mu kiganiro kigenda kitubwira ibijanye n'umutekano n'imibano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu eka mikaze umupatriote wacu yama adufasha gutahura byinshi karibu cyane. Merci kandi ko mikaze kuri yaga nawe TV hari haize n'imisi myinshi toko turakora. Ego merci beaucoup. Ya kubatamuzi ni Cody de Bra Codiro Patriote. Cody Burundi. Ya urumva ko afise n'amazina menshi kandi yose agenda atwereka neza ko ari umupatriote nyakuri utarabiganiro vyiwe ni ngaho bibona ibi info plus biraba. Ego. Ya ikibazo namanda kubaza imisi yose namanda kubaza kirapanze kimeze neza nta kidasanzwe. Byose bimeze neza kabisa. Nibihuha byakabanutse. Byakabanutse none ari bihoherutse kumva. Tuvuga ngo hari bihuha byagabanutse kandi ngo nimvuga nazo zigoma zishushe ziduha bishasha tukibaza ati none bino bishasha nibyo canke sibyo. Bisa n'ivyagabanutse kuko abari bamaze imisi bavuga yuko hari bitagenda neza mu Burundi byagabanutse pe gusa igitoro kiracabuze gato. Kiracabuze ndanabibutse ko muri Malawi naho babuze igitoro kuturusha. Muri Malawi ho barakibuze cyane pe. Turabona bitariko birava mu nzira gose tubandanye tubibamo uko nyene ariko bizera yuko bizogenda neza yuko babibona bariko barabitunganya. So tugize imisi tubona rero ku mbuga ngurukana bumenyi tubona bivugwa yuko iperereza ry'u Burundi ryoba ryaragiye mu gihugu c'u Rwanda rigafata umwe mu bamenyesha makuru bahora bacoza igihugu c'u Burundi. Mbega ayo makuru iyo bariyo tuyamenye kwiki. Sasa ivyo bintu biratwegejwe iperereza ry'u Burundi ryagiye mu Rwanda rifata umwe mu bamenyesha makuru batyoza leta y'u Burundi. Amashimeshire kuri leta y'u Burundi ndumve iperereza ryabo ryo barigeze ku rundi rwego rishobora kwinjira mu Rwanda rikazana umuntu. Ivyo bintu nibitawezo no Rwanda rucunzwe n'abasiti cyangwa rucunzwe n'abasirikare. Umuntu akwinjirira mu gihugu cya gato agashimuta umuntu ari huri gute. Ibi bintu agenda leta y'u Rwanda bikaba ari ivyo ariko sinzi yuko ari ivyo nuko atari ivyo. Leta y'u Rwanda yacari muri point d'interrogation ati wayi abarundi binjira mu Rwanda nk'abinjiye mu gikoni bakaza bagatora ibintu. Urumva
ivyo binaje ndiko ndavyumva birashobora kuba ari byo canke atari byo nta mukono sinovyemera cyangwa ndabiharire muga nyamba ari byo naho ni bon kuko ujya abatamuzi amazina ye y'ukuritwa niyo kuri Diodone ni umwe mu bigenjeje neza mu gutera amabuye abapolisi mu 2015 umwe mu bigenjeje neza mu konona ibintu mu gisagara ca Bujumbura mu myigaragambyo 2015 yari mu mirongo y'imbere mu myigaragambyo inyuma yaho ndiko ndadekriva Diodone abantu benshi batamuzi inyuma yaho yarahungiye muri Mozambique na famille yiwe yose mu nyuma ubuvuba niho yaravuye muri Mozambique ariko araza aba mu Rwanda n'umuryango wiwe yaravuye muri Mozambique aza mu Rwanda aho mwari mumaze imisi mubona ariko arakora ibiganiro kubimenyesha amakuru nka Gasaro TV cyangwa Gasaro News ndaza abantu benshi baramukurikirana bakora n'ikigabo citwa Marshal I don't know ko abantu baba bamuzi uwo Rabe rero yaramaze imisi avuga n'umuntu akunda kuvuga cyane avuga nabi leta y'u Burundi ayicyoza avuga ibi ashira imbere ngo ibintu vy'ubwoko ngo mu gihe ngo leta y'u Burundi yabigitwarwa n'ubwo bwoko ngo nta kizokoreka ngo ntaco bashoboye donc ibintu byo gucafuza igihugu ciwe pe nivyo yakora mugabo no munsi akaba yafashwe akazanwa ngaha mu Burundi mu vyo bazomubaza nyamba ari vyo koko je ntavyo nzi ivyo bintu bazobimumbarize ico yabikurako urumva mugabo igitangaje cyane ngo leta y'u Burundi yinjiye mu Rwanda igiye gutora niyo kuri Diodone yamenyekanye nka Rabe ivyo bintu nakano wumva u Burundi buri kurundi gwego Burundi kweri buri kurundi gwego nkuko uri kurabivuga nyimba byoba biruko byoba byarabaye canke ko bariko baravuga yuko urabibona ku mbuga bariko baravuga yuko leta y'u Burundi yoba ikoresha abapatiri abapasteur nk'abamaneko abakozi b'Imana nabo ngo bavyivanze mu gose aribo rero baba baragiye gutora Rabe no Rabe n'umupasteur n'umupatiri uko babivuga ibi vya Rabe ofete babivuga kwinshi haravuga ngo yoba yarahenzwe ngo arinjira mu Burundi ngo yinjirana mu Kirundo ngo hama ngo pereza ry'u Burundi ngo cera amufata ngo yari yahitamwe ngo n'umurundi yaramuhamagaye ngo nabari kumwe n'abandi banyarwanda babiri ngo barinjiye mu Burundi ngo barafata ariko ico mwomenya bivanye n'amajambo Rabe yavuga Rabe ntiyo kwigira yinjira mu Burundi ico ni cyambere nzi ico cyo tube tugishira mu murongo tukura sivyo abandi bavuga ati ngo yaraciye muri Tanzania pardon ingwe pereza ry'u Burundi ngo rimufatira muri Tanzania urumva ivyo byose ni ibintu mugabo ibintu byo mu Rwanda birateye amakenga unasanga arakatwiko bari kubaragira kugira ngo baze kuronka ivyo bavuga sivyo ko mu Rwanda iyo bazanye agatrike nkaka gusamaza abantu ni kugira ngo baba ariko barategura ikintu citerabwoba mu bantu cecana abarundi ko mu iyo misi turashoye imitwe turabakurikirana cyane tuvuga ati inkozi y'ikibirabe bayifashe imeze gute nibo babizanye nibo batanguye kuvugirwa ngwanyoje geneso rya 28 ngo kwezi ku8 ariko inyuma y'iryo genekerezo hari ibiganiro vyakozwe vya Rabe na Sesango ndabona urumva ivyo bintu shobora kuba ari ivyo canke atari ivyo rero nitwovyemeza sivyo yamba yarafashwe sebo naho natafashwe sebo mugabo mumenye yuko abo banyarwanda bafise ubwenge bwinshi urashobora gusanga nabone baramuriye bakamwica ko nakubwiye uri umurundi kenshi mu Rwanda bamba bagufata nk'intera hamwe nkuko namanda bivuga donc bagufata nyene ko abanyarwanda nka leta y'u Rwanda for example ivuze igutabire ikwiketse ko nagatoye ntibarabangura umuhutu ntibarangura umutuzi ntibarangura umutwa ngo rumuki barakumwa pe bo nta bintu vy'amoko iyo hageze muri killing machine iyo banabahita bakura kwizosi rero n'uyu Rabe arashobora ko yaradekonye mu kintu kantaka bakamujya bakavuga ati rero reka tugire uku kugira ngo bazovuge yuko ipereza ry'u Burundi ryamushimuse mugabo ndazi ibi bintu biracari mu makenga menshi ego Rabe ntaraboneka mugabo biracari mu makenga ubundi ho yoba Burundi bugeze kwiryo terambere ryo gushimuta umuntu ari mu kindi gihugu twe nitwozanye Rabe twogiye muri Amerika vyakimamanda tukabizana tukabihana bikabihanirwa mu twogiye muri za Belgique ba Pacifique tukabazana none Rabe niki ku buryo
leta y'u Burundi yo miruka kujya ujya wo kuvuga avuga gusa uyo warafise arashobora kuba afise n'abamutumye mugabo leta y'ubundi ivuze irondere abavyonzi canke abantu bacafuza igihugu canke donc bagayisha igihugu mu makungu ntiborondera Rabe twebwe mu Burundi ari byo twokwikorera tuvuze ngo dufise ubwo rwego kugira ngo dushimute ngo abantu twogenda ikigari nta wundi twotora Kagame akaba ariwe dushimuta akisanga mu Kamenge ku nzu y'ubunure nta ibindi ivyo byose muvuga no bifata nk'imikino kuko ujya Rabe so gushimuta tugenda tugashimuta Kagame cyangwa Kabarebe bakisanga mu Kamenge twabashikanye mu Burundi urumva bareke kuvuga yuko Uburundi boza gushimuta iyo micuko ujya rigana nk'umucuko Rabe ugereje n'ivyo avuga no n'umwana man n'umugabo w'umwana mu muto leta y'uburundi ishobora guturira ama essence ibitorongo gushimuta ngo umuntu nkujya wapujya namwanya kumuta kwintuzenye kumuta ku mwanya nagategorero bateze ntawoza yemeza yuko Rabe yafashwe dufise beshi mu Rwanda twoshimuta bazonze Uburundi urumva kuva kera ewe mukama wanje ngo bashimuse Rabe twoshimuta Kagame akaza mundi tukamubaza igituma agomba kudutera no twosha dushimuta Rabe dushakiye wapi vraiment twebwe rero nta Rabe twoshimuta hari beshi bakoze amakosa leta y'uburundi bareke kuyibeshera ipereza y'uburundi bareke kuribeshera muga akaba ari navyo naho ewana iyo ni evolicité y'ubwoba kuko urinze ushimuta umuntu mu kindi gihugu ukinjira mu Rwanda nk'uyinjiye mu gikoni n'urundi rwego rero novuga yuko ivyo bintu donc ari ububeshi rementanya canke aberi navyo sinumva ukuntu bivuga ko mbone ntwamenye inkuru y'ukuri tuzaza kugira ngo dushobore kuyibwira abadukurikirana mugabo Rabe si umuntu leta y'u Burundi yota ku mwanya ego kandi tugize iminsi tubona perezida w'u Rwanda ego Paul Kagame avuga yuko bari mu biganiro na perezida w'u Burundi kugira ngo bikunde habe umwumvikano icuka ciza hagati ya y'ivyo bihugu bibiri mbega byo bari byo nimba ari byo ho twitege ko bizokunda bizohava bija mu ngiro byo bari vyiza twobishima twe nk'abarundi kandi nubwo yugaye twe naco nubwo ataco duhomba mugabo byo bari vyiza mugabo kuvuga yuko bari mu biganiro ivyo bintu leta yacu navyo ntakirabivuga ko bishobora kuba byo canke ntibibe byo canke usanga yabivuze kubera pressure y'abene igihugu biwe bamuremereye inzara rigira barembeje mu Rwanda kandi urazi imipaka yuguruye ko boroherwa urumva rero nyamba bene igihugu bamuremereye inzara yabari bavuga ati utuguru imipaka nta gishoboka usanga ari karabahumuriza mu buryo ubwo n'ubwo ubundi bwo mu bundi twe naco twari duhomvye canke usanga ari karaviza ibindi bintu kana korazi n'ubwa mbere ko yemeye ko buguru imipaka kugira azane bajya bagomvye gutembagaza ubutegetsi 2015 nuvyibuka n'abakoze intuze nya manifestation benshi bari ku mirongo y'imbere nibo banakoze ku deta urumva baramubwiye abazana aravyemera mugabo nyuma nabo yazanye rero nibi nta woza vyemeza yuko ivyo biganiro byoba biriko biraba canke bizoba mugabo bibaye ni sawa bitabaye naho ni sawa ko mu Burundi ntaco duhomba na kimwe ahubwo wewe ni bazosanga ari muri perte ndende mbega ubundi ho byoba zoba bigakunda ivyo biganiro bakumvikana burya abarundi n'abanyarwanda bose bakiyumvanamwo rwose abarundi n'abanyarwanda sasa abanyarwanda barafise akantu bazadenda ngo twese ngo turi bamwe kumbe ugaca usanga inzigo iri mu kumwica abanyarwanda simvuze bose ni bamwe ni wa muntu ashobora kubikira inzigo yinzikira imyaka n'imyaka mugabo mu Burundi mu gihe twe dusaba mu Burundi umushavuje mu gatondo ku mugoroba yavye urumva sinovuga yuko ari defo niko turemwe sivyo rero biragoye kwizera umunyarwanda ijana kwijana yuko mugiye kubana ibihe byose mudacana mwo biragoye cyane n'abantu bose badukurikirana babivuga muri commentaire burya umunyarwanda si umuntu wo kwizera kandi umurundi ngo utazi ngo umurundi ngo murunda munzi ahantu barashobora kuba baratubeshe ko nta muntu ashobora kubikira inzigo y'amasaha 28 ntikibaho abari wa murundi nyene afise usanga origine wari umunyarwanda urumva rero mu gihe vyo bani sawa bitabaye naho ni sawa mugabo
byoba byiza kugira ngo abantu bakora uturimo tugiye dutandukanye baze baroroherwa mu kwinjira mu gihugu cyangwa ikindi, kuko nk'ubu ugiye mu Rwanda uvuye mu Burundi uzunguruka mu bindi bihugu, rero vyokoroha aho bari bon. Reka rero tuvyitege kumbe tuzomenya ikivamo. Imbere yuko turangiza ikiganiro cacu turashaka tubwire u Rwanda, mu Rwanda Uburundi baravuga nabi canke baraterana amajambo ku ba president babo. Ego sivyo mu Burundi nabo tukabavuga ukundi, tukavuga president wabo kwa ukundi. Mbega nirihe tandukaniro riri hagati ya president w'u Burundi na president w'u Rwanda? Mbaje ikibazo ciza. Itandukaniro riri mbeka mvuge ku mareta yacu, ku mareta ya kuko president w'u Burundi atwara leta y'u Burundi, president w'u Rwanda agatwara leta y'u Rwanda. Tugerageje kuraba nivyo mbona, ariko hari uwundi nawe ashobora kuba abibona ukundi. Ko nama ndabivuga, leta y'u Rwanda n'abantu bishira hejuru, babona yuko vyose babishoboye, bigira abana jiwa, umengo nibo bo guseruka bonye. Uravyumva? Mu gihe leta y'u Burundi yiwacu yoyo isabana, nta muntu bafata nabi ngo kubera uburyo. Reka ndaguha akarorero. Iyo president w'u Burundi agiye ahantu, abakire ntibaza, abakene ntibaza, bose bakaza kumusanganira. Ndabeje ntirirwa aragwa mu nda ababibi bimari imyaka ijana basabana. Ababandi usanga biviriye ruguru, usanga yiviriye no mu murima ahuye na president agashita mugwa mu nda. Ivyo mu Rwanda vyoba? President ni yifotozanya nkana bari kurima mu mwaka gutera umuceri, nibo baba bacafuye cyane, bakifotozanya ifoto bakaryoherwa ariko baratwenga. President ntiyite kuko basa nuko bameze. Ntoro ubibona? No ujya mu Rwanda ariko bimeze. Mu Rwanda ikintu cyambere honyene no mu nama ya president, utabaye uri umuntu ufite isura nziza, utabaye uri umuntu wambaye neza, utabaye uri umuntu muremure, ntiwitaba inama ya president. Ivyo vyumve. Abantu bagufire ntibitaba inama. Mani bakota physiquement, bakaraba ukusa, baraba ibintu vyinshi. Ntishobora kuja hano president w'u Rwanda ari udakwije ivyo basaba kugira ngo bafekinge bereka amakungu yuko ari abantu beza bose bakize. No nuko rero leta y'u Rwanda ibayeho. Mugabo mu wundi twebwe ntaco duhisha. Wambaye neza, wambaye nabi, uraramukanya na president ibintu bikagenda neza. Mugabo mu gihe hari aho udashobora habo wanagufashe unaciye ahantu azaguca bo kugirira nabi kubera ko bakende gufekinga, baze barekana amafoto ngo ntumubona ngo mu Rwanda basanga bacu mu manda niyo bariko baraza bakoresha ngo hiraba ngo bimeze ukuno. Muga kubera iki? Kubera ataratahura politiki y'u Rwanda ari ibintu donc novuga vy'ibijuju bizayirwa mu vyo batazi. Ubundi hugirageje kuraba ubajije n'abanyarwanda, utari umuntu usesuka usa neza, nshobora kwegera hano president uza aho guhava wisha ifoto, ere gucubisha ifoto. Rero niyo mpamvu akenshi baraba ibintu vyinshi. No mu Rwanda uri mugufi ntushobora kuja mu gisirikare. Navyo waruzi? Gaye nuko bimeze rero. Mu Rwanda nyamba bagiye gufotora abantu uzeye abasirikare, baraba vya bikobwa vyiza binini, bakaraba vya bisore vyagororotse birebire, urumva nibo bafotora gusa, abandi bo barakumirwa. No utagaragara neza mu urabukumirwa muri make. Mugana we gaca yibagira yuko umusirikare mwiza umubonera ku rugamba, agaca ahuriramwo n'aba basore baneva nko muri Kongo kanza bakamukosora. Nico rero tubarusha. Twebwe bazofekinga bafekinge mbwa duhuriye kuri front muta. Yabana nikivumbi na yashu. Nuko kabisa. Nuko no bikomparinga. Leta y'u Burundi ni leta ikunda abantu bayo, ni yintu iri proud y'abantu bayo. Nishobora gufekinga ngo tuvuge ngo hajya ngo barakize kandi barayinzara. Oya, mugabo mu Rwanda naho suko bimeze. Ego. Merci beaucoup. Reka ndakengurukire cyane ku kiganiro uno munsi. Ego. Uduhaye kuri byinshi ugerageje kudutahuza. Nibaza yuko ni waronka amakuru akwiye uzoyatuzanira ku byerekanye na rya perereza ry'u Burundi. Nibaza ko oya. Bijya ntitwobigaruka koko ego nitwaronka amakuru ko akwiye. Nabababwiye ibintu vy'u Rwanda biragoye. Nyamba bavuze ko dukoresha abapasteri tugakoresha abapatiri, nabo bakoresha indaya.
mu Rwanda iperereza ryaho rikoresha indaya. Mu Rwanda indaya irashobora kuza nyamba barayigutumye mukanagira makayaje mukabana iri kiragutata iri kirakuneka urumva. Mbe umusesanguzi wanje ni wakunda kuvuga yuko abanyarwanda kuba abanyarwanda bajya biperereza baranatozwa ubusambanyi bakavyigisha kugira ngo babarunke ku material aramafise arabantu zenya bafise mu experience irenze kugira ngo bashobore kubakoresha ibikorwa nk'ivyo vy'ubutasi. Rero nyamba dukoresha abapatiri n'ivyo acu nibaturekera abapatiri bacu n'abapasteri birabaraba natwe ko indaya zabo zitata irya ndaya zabo zikora iperereza ry'u Rwanda twe naryo twebwe natwe ntitubavuga kuko ugerageje kuraba nka za Goma urazi ko ngoma niko bikunda kwiryohererwa babikubita umukobwa wo mu maraya ubwenge bwose fite niko vyagenze kugira bafate ibibanza bigiye bitandukanye muri Kongo. Nyambo no munsi kije gutata umara wo mu Rwanda aje gutata muri Kongo buke yazana umusaza wiwe ubu n'umusirikare byarakazana ukasanga famiye yose arayizanye urumva vye ko ngoma niko barabikunda gufitina bikunda kuryoherwa ugaca usanga rereze infiltre zagwiriye aho hantu mu bintu vyo gufitina. Nyambo no ngaha muri iyi quartier bigenze uko muri batanu hari hakaba ari batanu kagenda uko musanga ari gabamaze gufata igisagara nuko reza vyagiye biragenda mu bice vyafashwe na ziyanyeshamba za Kagame mu Rwanda muri Kongo. Rero twebwe birabaraba twebwe niba tureke impereza ryacu rigeze kugo gwego ni sawa mugavyisha ndazi yuko batubeshera cyinshi baratubeshera yego. Reka ndakwengurukire cyane nkenguruke n'abariko barakurikirana nizera yuko tuzosubira mu bindi biganiro nk'ibi bigenda bitwigisha byinshi. Ico tubasaba nta kindi ni subscribe kuri Mushasha ugakomanta utubwire uko ubona ibintu kubona kino kiganiro canke intererano uduha no kugipartager kugira ngo gishikire benshi. Tuzosubira ubutaha. Yaga nawe nk'inshuti yanje yakaja munda iremesha bababaye ikanezeranwa n'abanezerewe ishura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ikaba kirumara mu nkino no kwinonora imitsi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi hamwe na